Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuhakaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye naho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse no kururanirwa mu vyo uriko urarangura. Ano makuru rero harabafatiye ku ngingo nkuru nkuru zikurikira. Abakozweko n'imyuzurira babayeho mu buzima bubi mu ntara ya Bubanza. Mu makomine ya Gihanga na Mpanda mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi amazu arenga ibihumbi 2 yarasituwe n'imvura y'isegenya haraheze hafi ukwezi. Bene amazu bahuye n'ivyo vyago bemeza ko ubu babayeho mu buzima bubi. Muri komine Mpanda honyene amazu arenga 1000 niyo yasituwe n'iyo mvura y'isegenya kubw'amasoko mu ntwaro. Vyinshi kuri ino nkuru ni mukanyi mu buryo buramvuye ntuje kure. Nayo kandi kuja mu bikorwa rusangi ryabaye itegeko kugira ngo uronke isukari mu ntara ya Kayanza. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Kayanza mu buraruko bw'igihugu c'u Burundi bategekwa kwitaba ibikorwa rusangi kugira ngo baronke uruhusha rwo kugura isukari. Bamwe mu banyagihugu bariyamiriza inyifato bita kariya karenganyo kandi hitari ya demokarasi iriko iragirwa n'abategetsi. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido. Nayo mu ntara ya Bubanza nanone uwahoze ari indongozi y'umugambwe FNL yaheruka guhunguka yaranyurujwe. David Bamporubusa yahoze ari umunywanyi w'umugambwe FNL wahavuye uba SNL utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi yaranyurujwe mu ijoro ry'uwa gatatu wa 21 Ruhuhuma 2024 n'abantu bataramenyekana bambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi. Ivyo vyabereye ku mutumba Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwo mugabo yari yahunze agatotezo kakorerwa abanywanyi ba FNL aho yaramaze umwaka yarahungutse. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Nayo igiharo indongozi y'imbonerakure muri komine nshasha ya Musongati irapfunzwe. Bernard Nibizi apfungiwe mu gasho k'igipolisi mu Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi kuva ku mugoroba wo kuri uwa mbere. Yarungitsweyo ubwo nyene inyuma yo guhagarikwa. Uwarongoye umuhari w'urwaruka rwa CNDD FDD muri komine nshasha ya Musongati yagirizwa kuba yaragize uruhara mw'iyicwa ry'umuyabaga Josue Iraganje kuwa 20 Kigarama guheze. Vyinshi navyo kuri iyo nkuru ni mukanyi mu buryo bw'idonido ntuje kure. Isayo gusa ayo hamwe n'ayandi ni mukanyi mu buryo buramvuye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru ibiganiro ndetse n'inkuru tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure bigutohoreza hama ikabigushikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi mu buryo butosoye kandi butomoye hatana kamwe kavuyemwo. Ano makuru ku buryo burambuye nunyemerere nyatangurire kuri ino nkuru ivuga ko mu ntara ya Bubanza abakozweko n'imyuzurira babayeho mu buzima bubi. Mu makomine ya Gihanga na Mpanda mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'igihugu c'u Burundi amazu arenga 2000 yarasituwe n'imvura y'isegenya haraheze hafi ukwezi. Bene amazu bahuye n'ivyago bemeza ko ubu babayeho mu buzima bubi. Muri komine Mpanda amazu arenga 1000 niyo yasituwe n'iyo mvura y'isegenya kubw'amasoko mu ntwaro. Imitumba yose ya komine Mpanda yarakozweko. Ku mutumba Kibambwe mu kiyaya amazi y'imvura ntatemba. Amatafari mabisi nayo acanywa amazi akaruhira gusenyuka. Kubaka muri kino gihe ntibishoboka kuko akaba ariko umwe mu bajejwe intwaro ku Mpanda abivuga. Abanyagihugu babandanya bafise ubwoba. Twari turyamye muri iri joro ababanyi bacu babonye imigaga ku mpome z'inzu iguma yiyongera ku munsi baca baradutabaza. Umwanya muto inyuma yaho inzu yaciye isenyuka. Ubu twasavye umugenzi kuduha indaro. Uko akaba ariko umwe mu banyagihugu bo muri zone Musenyi amenyesha. Musitanteri wa komine Mpanda arahumuriza abanyagihugu akemeza ko baronse imfashanyo y'ibifungurwa.
ni nako vyabaye muri komine Gihanga aho imvura iheruka kugwa igasambura amazu arenga 1000. Imifurege yo kuvomera imiceri yarasheshe. Imirima y'ipampa y'ishirahamwe Cogeriko iriko irarimwa n'abanyagihugu yaratewe n'amazi hagati y'ibarabara rya 10 n'irya 6. Twarasavye intwaro ngo tuharime umuceri ariko yaranse. Isizeni yose y'uburimyi itubayeko imfabusa. Ntitubona ico twokora ngo tubesheho imiryango yacu. Inyuma y'uburimyi bw'ibigori hakurikira ipampa. Ivyo ni ivyiganwa n'umwe mu banyagihugu bo kwibarabara ry'indwi. Ku bw'amasoko mu ntwaro, iyo myuzurira ije kunyura ibijanye n'uburaro butari bumeze neza mu ntara ya Bubanza. Imiryango yakozweko yiteze ko abagira neza bazobafasha. Nayo mu ntara ya Kayanza kuja mu bikorwa rusangi ryabaye itegeko kugira ngo uronke isukari. Abanyagihugu bo mu gisagara ca Kayanza mu buraruko bw'igihugu bategekwa kwitaba ibikorwa rusangi kugira ngo baronke uruhusha rwo kugura isukari. Bamwe mu banyagihugu bariyamiriza inyifato bita ko hari y'akarenganyo kandi hitari ya demokarasi iriko irakorwa n'abategetsi. Umugenzo ni mushasha. Vyatangujwe n'abajejwe intwaro kubw'abanyagihugu. Iyo hari isukari kuko ico kidandazwa cabuze, badutegeka kubanza gukora ibikorwa rusangi. Mu nyuma yaho duca turonka uruhusha rwo kuyigura. Iyo nyifato ntihuye n'amategeko. Dufata ko uko hari ukuyigura kabiri. Uko akaba ariko abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara biyamiriza bakongera koko n'abagwayi badasigara inyuma. Bamenyesha ko isukari yabuze ku buryo intara ishobora kumara ukwezi kose itayironyejwe. Mu gihe c'ikena ry'isukari abavyeyi baragira ingorane mu guha icayi abana babo baja kw'ishure mu gitondo. Ibonetse naho irashobora gushikana ibihumbi 10 vy'amarundi ku kiro kimwe, mu gihe leta yagishize ku bihumbi 3,300 vy'amafaranga y'amarundi. Ku ruhande rwayo intwaro mu ntara ya Kayanza yemera ko hari ubukene bw'isukari, aho imenyesha ko igiciro ca leta cubahirizwa. Ku bijanye n'ibikorwa rusangi, intwaro muri komine isigura itegeko ryo kubijamwo yishimikije ko igihugu gitegerezwa gusa neza, ariko igahakana ko vyoba bikorwa kugira ngo abantu baronke isukari. Nayo mu yandi makuru kandi nuko uwahoze ari indongozi y'umugambwe FNL yaheruka guhunguka yanyurujwe mu ntara ya Bubanza. David Bamporubusa yahoze ari umunywanyi w'umugambwe FNL wahavuye uba seneri utavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi mu Burundi, yaranyurujwe mu ijoro ry'uwa gatatu w'uwa 21 Ruhuhuma 2024 n'abantu bataramenyekana bambaye umwambaro w'igipolisi c'u Burundi. Ivyo vyabereye ku mutumba Kagwema muri komine Gihanga mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Uwo mugabo yari yahunze agatotezo kakorerwa abanywanyi ba FNL, akaba yari amaze umwaka ahungutse. Abantu bambaye umwambaro w'igipolisi bari mu modoka yo mu bwoko bwa kamyonete bamusanze mu kirabo caho nyene. Yari kumwe n'abagenzi biwe. Yaragerageje kwigwanirira biba imfagusa. Nta numwe yaje kumutabara. Uko akaba ariko bivugwa n'ababonye ifatwa ryiwe. Abamufashe bamumenyesheje ko ategerezwa kurenguka kuburongoye igipolisi muri komine Gihanga. David Bamporubusa yari yahunze mu mwaka w'2012, akaba hari haheze umwaka atahutse. Ku bw'ababanyi biwe nta mugambwe n'umwe ubu yarimwo kuva ahungutse. Umuryango wiwe ukaba uvuga ko ufise ubwoba ku mutekano wiwe. Waramurondeye mu busho bwose bwo muri ako karere baramubura. Uwurongoye igipolisi muri komine Gihanga akaba avuga ko atazi aho afungiwe uwo yahoze atavuga rumwe n'umugambwe uri ku butegetsi. Nayo mu yandi makuru hariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi, nunyemerere ngushikirize ino nkuru ivuga ko ikakuma mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Kenya, ubugizi bwa nabi bwarengeje urugero. Mu ndwi imwe haharurwa abantu 6 bagandaguwe harimwo abarundi 5. Abarongoye impunzi bakaba basaba gutabarwa. Mu ntwaro bemera ko bagiye kurikanura gusumba.
Ikambi ya Kakuma iri mu buraruko bushira uburengero bwa Kenya ivugwamwo ubwicanyi bwinshi muri iyi minsi. Ubwo bwicanyi buhitana ahanini Abarundi n'Abanyekongo. Haramaze kwaduka ubugizi bwa nabi butatu muri iyo kambi y'impunzi Ikarobeyeyi, arico gice c'iyo kambi ya Kakuma yaguwe kuva mu ntango z'uwu mwaka. Haharurwa babiri bunguruza abantu ku mapikipiki, umukenyezi umwe, umukenyezi w'umunyekongo, umurundikazi yari hafi kwibaruka. Bose bahitanywe n'ubukozi bw'ikibi bw'Abanyesudani y'Epfo, barahiye ko bazobandanya ububisha bwabo mu miryango y'impunzi ituruka mu bihugu vy'akarere k'ibiyaga binini nko mu Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uko akaba ariko impunzi zitabaza. Ntivyumvikana ko abajejwe intwaro n'igipolisi batumva akamo kacu kugira ngo badukingire. Biraturuhishije kandi turabona ko ukwihanira vyafashe umurindi munini ngaha. Uko akaba ariko bagaragaza umubabaro. Abarongoye imiryango n'amashirahamwe y'impunzi baritwaye ku bajejwe intwaro mw'ikambi. Akarorero ni Umoja ni Nguvu, ishirahamwe ririmwo ahanini Abarundi. Abanyagihugu bo mw'ikambi ya Kakuma bagizwe ahanini n'abaturuka muri Sudani y'Epfo, ni ukuvuga ibice 70%.